Reka nsubire ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye kuri mwese mumviriza amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ndaguhaye mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho muherereye, ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu herereye irya nino ku bigane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Reka ndaguhe ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wewe wumviriza aya makuru yacu uherereye nga mu gihugu cacu c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ndababwira ukuri, umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nyuma y'umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi arashobora guhunga igihugu. Amakuru akomeye cyane nyuma yuko ariwe ariye iminwa imbere y'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha. Vyose rero turabigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye iri joro, ni joro ribi cyane mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Amakuru adushikiye rero reka turayagaruka ko mu buryo bw'idonido. Reka nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi kuri wewe wahejeje gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora kaniko kariyo ndagusaba muri munsi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracurabona arakazo jyana aho nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Burundi News TV. Ana makuru avurwa mu gihugu c'u Burundi, avurwa irya nino, na makuru avurwa mu bisata bitandukanye, igisata ca politiki, umutekano n'agateka kazina muntu mukatorezwa n'ubwo bamenyesha makuru akorera nga mu gihugu cacu Burundi n'abandi bakorera mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu rero bakadushitsa ko tukabashitsa ko mu biganiro vya misi yose idonido, ingingo nkuru turazifatira ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira nga mu gihugu cacu Burundi, bikaba mu nyuma zuko umushikiranganje wa mbere ahejeje kurya iminwa na cane yuko ibintu bejeje gukomera cyane yumvikanye mu majambo akomeye cyane yo kuba yaragerageje gutembagaza ubutegetsi. Kuri ubu amakuru dufise birashobora kumushikira nkuko vyagendeye wahoza n'umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi General Alengiyome Bunyoni. Amatungo adasiguritse iyo bahejeje kuboneka ku mushikiranganje wa mbere General Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Kuri ubu rero hari amakuru dufise yuko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yobagira afate ingingo ikomeye cyane, amajambo atangaje kandi akomeye cyane yashikirije nyuma yuko akoresheje inama giturumbuka. Nanone mwarumvirije yuko umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evariste Ndayishimiye kuva yoshika nga mu gihugu cacu Burundi yacajanwa mu bitaro vya Kira Hospital biherereye i Bujumbura. Kuri ubu rero inama yari irongowe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaye yafatiwemwo ingingo zikomakomeye ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika. Kuri ubu rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu niwe nyene arongoye kandi ariko aratwara igihugu cacu c'u Burundi, na cane ko muvyeyi wacu nyene cubahiro General Major Evariste Ndayishimiye amagara yiwe ageramiwe. Bikaba bivurwa yuko yoba yarahawe ishano n'umushikiranganje wa mbere nubwo atavyemezo bigaragazwa. Kuri ubu rero abahinga no kuvyerekeranye n'amagara y'abantu kuri ubu bahejeje gushira ahagaragara ibijanye n'ico bacarateye ubugwayi umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi. Umuvyeyi wacu rero kuri ubu ngubu abasenga ni musenge, turibuze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Bikaba mu nyuma z'uko reka twigarukire kubijanye n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha afashe ingingo ikomeye cyane mu nama yari yakoresheje giturumbuka. Kuri ubu rero umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nyuma yo gutumirwa muri iyo nama yabajijwe ibibazo bitandukanye aryiminwa. Kuri ubu rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu niyihe ngingo yaciye afata, turibuze kwiyumviriza muri aya makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira. Ndakugarika arashobora guhunga igihugu canke agatabwa mu mvuto nyuma y'amajambo akomeye cyane muri buze kumviriza umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yashikirije. Insiguro ya Gervais Ndirakobuca ntisiguritse na gatoyi, na cane ko yibonekeje mu bikorwa bitandukanye mu gihugu c'u Burundi, umugambi wo gutembagaza ubutegetsi nga mu gihugu cacu Burundi n'ibindi bitandukanye. Nyuma yuko umukuru w'igihugu bivuzwe yuko amagara yiwe ageramiwe, Gervais Ndirakobuca nyuma yuko yoshika nga mu gihugu cacu Burundi aganutse avuye mu gihugu ca Ghana harumvikanye amakuru ateye ubwoba. Ibi vyose rero akaba ariko arabibaza ariko atansigura ariko aratanga tugira ngo tuze kubumvisha inyishu ariko aratanga. Kuri ubu rero ibihangange yoba General Prime Niyongabo, ibindi bihangange bitandukanye Reveriyano Ndikuri umunyamabanga mukuru w'umugambwe w'ubutegetsi wa CNDD-FDD bategerezwa gusigura ivyo vyose bashikirije. Ubuhinga ngurukana umenye butandukanye mwarumvirije ko amakuru n'intureka ijanye na kudeta
mu gihugu cacu c'u Burundi n'ibindi bitandukanye. Umukuru w'igihugu nyencuba General Major Evariste Ndayishimiye niciyo bahejeje kurungika mu biro vy'umukuru w'igihugu. Vyose rero reka turagenda tubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane. Reka nsubire ndagukangurikire cyane inshuti munywanyi kuri wahejeje gupyonda ijambo sabone kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma no musi iyi video urabanditse ijambo sabone upyonde ko uracurabona ari akazugira nawe nyine upyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Aka kanya rero mbere yuko tubashitsa ko idonido ry'ayo makuru akomeye cyane adushikiye kubijanye na Gerivendira ko bucu mushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi nibijanye nibigera bimushikire kuri ubu rero turabigaruka ko vyose idonido bica vyumvikana yuko umugambo ukomeye cyane woba ugira ushirwe mu ngiro. Mwarumvirije yuko umukuru w'igihugu bamutazira igikanganyoni ariko kuri ubu yobagira agaragaze ko ari umugabo. Amakuru rero turayagaruka ko yose idonido. Reka nsubire ndababwire ko amakuru yacu tuyatangurire ku makuru akomeye cyane yeje kudushikira nkuko twebwe mu fiyefunyo. Nyuma turaza kugaruka tubashitsa ko idonido ry'ayo makuru avurwa muri politike no mu bindi bisata bitandukanye vy'igihugu. Kuri ubu rero inkuru y'umubabaro, inkuru iteye isoni mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Umugabo w'imyaka 30 wo muri commune Kiganda arapfunzwe yagezwe gufata ku nguvu umwana w'umwigeme w'imyaka 3 n'amezi 9. Amakuru ababaje cyane bikamunyuma zuko ibi vyose biriko biribonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi ari ibintu biteye isoni. Turakwiye ubutungane burakwiye gutora umuco kandi bugahana vy'akarorero kugira ngo abo batozosubira n'abandi babe urugero. Kuri ubu rero iyo mugabo wo ku mutumba Murambi commune Kiganda intara ya Muramvya ari mu minwe y'inyamiramabi kuva ku igenekerezo rya 2022 munyonyi mwaka wa 2023 inyuma yuko bimenyekanye ko yakoze ayo mabi. Amakuru ava kuri uyo mutumba avuga ko ako kana kagifatwa kagiye kabivuga cyane ariko kabivuze haciye umunsi umwe guca gaca kajanwa kwa muganga. Inyuma yuko muganga nanone yemeje ico kibi cakozwe, uwo mugabo yaciye ahagarikwa mu kibano. Nanone avuga yuko ivyo vyose biriko biramuvugwa ko ntariko arabasha kubisigura. Vyose rero reka tubigaruke ko mu makuru yacu idonido bikamunyuma zuko amakuru ababaje cyane mu gihugu c'u Burundi. Kuri ubu abahinga mu vyerekeranye no gukora iyi mibare abana barenga 281 nibo bamaze gufatwa ku nguvu kuva mu nkuru y'umwaka utangura gushika uno munsi turi kuri rigenekerezo. Kuri ubu rero ni ibintu biteye ubwoba kandi biteye isoni cyane mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Turakwiye gufata ingingo ikomeye cyane. Wewe urafise umwana nanje ndafise umwana, twese turakwiye buri wese arakwiye kudoma urutoke kubikekwa ko ayo mabi. Mwarumvise ko hari umwana wo mu Buterere yashurashujwe bigira ko baranamwica. Dusaba ko abagirwa n'ayo mabi bohanwa hisunzwe amategeko kugira ngo n'abafise ingeso nkizo bagire ico batinya. Vyashikirijwe na Simbaruhije Ferdinand umuvugizi w'ihuriro ry'amashiramwe aharanira agateka k'abana FENADEB mu kiganiro c'urunani n'amaradiyo atandukanye n'imbonesha kure zitandukanye cabaye mu gitondo kuri uyu wa 25 munyonyi mwaka wa 2023 aho hari kwashikirizwa ivyiyumviro bitandukanye kubijanye n'iyubahirizwa ry'agateka k'abana mu gihugu cacu c'u Burundi. Ku bwanda yishimiye Arine icegera c'umukuru wishirahamwe Hope for Brighter Days ryitaho ineza y'abana avuga ko bamwe mu bana bihonyangirwa kandi agateka kabo ugasanga barungikwa mu babarabara n'abavyeyi babo mu kugira baroke ibikorwa vyo gusabiriza aho barungitswe kwishure. Kuri ubu rero ibintu bikabeje gukomera cyane kuri ico kibazo. Nshimirimana Jacques umuhinga mu vy'agateka k'abana yibukije kandi ko amategeko ahana ibijanye no gusegesha abana canke kubakoresha ikintu citwa icaha. Mbavu y'ivyo rero biranabonekana cyane ko kuri ubu ngubu iyo muhinga avuga ko mu gitabo kigenga iyo miryango nanone umuvyeyi ategekanya kandi aterekanye ko ashobora kurangura neza ibanga ryiwe ryo kurera aheza akakwa uburenganzira bwo kwita umuvyeyi. Amakuru rero adushikiye nayo Nduwayezu Mike agendana ubumuga bwo kutabona akabasanzwe akora n'umwuga wo kuririmba avuga ko hakiri agaze nanone kubijanye n'iyubahirizwa ry'agateka k'abana na cane bagendana ubumuga butandukanye, aho yatanze akarorero kwinyubakwa zimwe na zimwe usanga ahanini zifise ingazi bigatuma bigorana ko abagendana ubumuga bwo kutabona canke gutambuka bazijamwo. Amakuru rero adushikiye nuko
Ndi kuri iyo Jean Bosco umuyobozi w'ibiro vyijejwe gutunganya n'ivyigwa n'inyigisho zinyura mu mashure atandukanye shingiro mu bushikiranganje mu vyo bujejwe harimo indero, yahamagariye na cane abana kwitaho kumenya agateka kabo kandi ndetse n'ababishoboye botorerera na cane muri ico gikorwa. Tubibutsa ko ico kiganiro basangije kuri imbonesha kuri yacu ya Burundi News TV. Abatakiravye musubire mu nyuma murabe neza ivyo twashikirije kuri ico kiganiro. Kuri ubu rero bika mu nyuma zuko ayandi makuru akomeye cyane yeje kurishikiranga mu gihugu cacu Burundi. Kuri ubu ngubu hari umuntu yakubiswe, kuri ubu ngubu baramujana kwa muganga. Ibintu bikomeye cyane nyuma yuko akubiswe agamba agihema. Kuri ubu ngubu ibintu vyabiheje gukomera cyane, biravugwa yuko yakubiswe baramujana kwa muganga, uwamukubise nawe arapfunzwe. Nayo musitanteri wa komine Ngozi ati uwakubiswe twasanze ari umusuma. Inkuru yuko uwitwa Tuyisenge Elias yakubiswe cyane akongera agahambwa abona yamenyekanye kuwa 22 Munyonyi mwaka wa 2023 biciye ku masanamu na video, aho avuga ko yari agiye kwishuza uwari umufitiye amafaranga ku mutumba wa Kinyami mu gisagara ca Ngozi. Uwo musore yerekanye ko yababaye ku bihimba vyirondoka kandi yahambwe abona. N'amakuru ababaje cyane kandi birajeje kwibonekeza mbwa mu gihugu cacu Burundi. Kuri ubu ngubu rero birateye isoni kuva Tabaze yaciye ajanwa mu bitaro nk'uko vyemezwa na musitanteri wa komine Ngozi, aho yashikiye kuraba kuri uyu wa 24 Munyonyo mwaka wa 2023. Bucumi Joseph Martin umusitanteri wa komine Ngozi yagize ati uwakubiswe ari kwa muganga kandi yatwawe n'abatware. Uwamukubise twaramujanye mu butungane kandi twavuganye ko baca bamucira urubanza vyihuta cyane. Kuri ubu rero aheraeza avuga ati uwavuga ko yakubiswe twasanze ari umusuma kandi mu vyo yavuze ari iyo video. Kuri ubu ngubu rero harimo vyinshi yabeshe cyane. Amakuru atandukanye akemeza ko abacungereye ku miryango w'ibitaro aho uwo mugwayi avurirwa basabwe gukurikiranira hafi no kurikanura kugira ngo uwo mugwayi ntazotoroke ibitaro. Kuri ubu rero n'ayandi matoza ariko arabandanya gukorwa. Nayo ayandi makuru akomeye cyane adushikenga mu gihugu cacu Burundi biriko birabanga mu gihugu cacu Burundi ni ibintu biteye ubwo bikamunyuma zuko abasirikare b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, uko twahora tubibashikiriza kuri imbonesha kure yacu ari najyanyu ya Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya hari amajwi ateye ubwoba yarungikiwe umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe hahejeje iminsi itari mikeyi hibonekeza amakuru avuga yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba yarahawe ishano. Kandi nanone gushika ubu amakuru dufise na amakuru yemeza yuko umukuru w'igihugu amagara yiwe ageramiwe na cane ko umutambukanyi wiwe Angeline Ndayishimiye ndayubaha ari we ariko aratwara igihugu c'u Burundi. Nyuma yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye ashitse nga mu gihugu cacu Burundi avuye mu gihugu ca Tanzania mu manama atandukanye. Ndabibutse yuko kuri ubu ngubu atakiramutswa akarere ka EAC Afrika y'ubuseruko. Kuri ubu rero n'ibindi bitandukanye vyose tuzogenda tubibashitsa ko mu makuru yacu aza. Reka nsubire tubandanye tubashitsa ko ayo makuru akomeye cyane avurwa ku basirikare b'u Burundi barungitswe muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ikamunyuma zuko amakuru akomeye cyane adushikira yemeza yuko abasirikare bamwe bohejeje kuteba igisoda c'u Burundi. Bivugwa yuko bahevye igisoda c'u Burundi nyuma yuko igisoda c'u Burundi chance kuva mu gacireri ngo kivuge ibijanye nuko abasirikare b'u Burundi bariko baragandagurirwa muri Kongo kandi ntibahabwe iteka. Igisirikare c'u Burundi kirahamba ariko ntikivuga abaguye ku rugamba. Hari n'ibindi bikomeye cyane nyuma yuko bariko barashingura abo bose baguye ku rugamba muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo mwibanga rikomeye cyane. Ibi vyose rero bigaragaza yuko ubutegetsi bwa Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye bwo babushitse aho mwasa ashaka, na cane ko ibihanganje bitandukanye navyo biba biriko biribonekeza mu bikorwa bitandukanye, amabi atagira ukasa n'ibindi bitandukanye vyose. Ariko ngaha kuri Burundi News TV murazi ko tugenda tubibashitsa ko bigano vyacu vya misi yose ido nido. Bikaba mu nyuma zuko ubutumwa bukomeye cyane bwarungikiye umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye burimo amajwi y'agacamutwe y'abasirikare barungitswe mwikambi igira kane nyuma yuko hari abandi bajabutse bagishika muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo bakaba baratanguye kwinjira mu kiroberi cigwanya leta y'u Burundi. Red Tabara kuri ubu rero n'ibindi bitandukanye bikavugwa yuko
abasirikare bariko baratosekerera mu mashamba ya Kongo, bikaba mu nyuma z'uko n'abene igihugu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo abanyekongo batanezerejwe nuko ingabo zacu ziri muri ico gihugu. Turababazwa cyane n'ibiriko biraba muri Kongo kandi abakongomani batatwishimiye. Ibi vyose rero turaza kubigaruka ko mu yandi makuru yacu aza. Reka nsubire ndagukengurukire cyane inshuti munywanyi kuri wewe twabanye muri aya makuru n'ibiganiro. Reka makuru yacu tuyabandanirize nkuko twababwiye mu fiyofunyo ibijanye n'amajambo akomeye cyane umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye Ndayuba yashikirije ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca nyuma yo kuganuka mu gihugu c'u Burundi avuye mu bihugu bishika bibiri, nyuma yuko yaravuye mu gihugu ca Kenya akaca yerekeza mu gihugu ca Tanzania mwibanga rikomeye cyane kuko bitagatangajwe ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Nyuma yuko yashika muri Tanzania agira arabe neza ibijanye n'amagara y'umuvyeyi wacu nyene icubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye. Vyose rero reka tubigaruke ko nyuma yuko aka kanya yatumije inama giturumbuka nyuma yuko yari yitabivyemwo n'ibihangange bitandukanye mu gihugu c'u Burundi. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yaciye abazwa ibibazo bitandukanye ariko atanyishu yatanze, aho yabandanyije arya iminwa, bikaba bivurwa yuko bisiguritse kandi bikaba bitahurwa yuko biboneka yuko uyu mushikiranganje yoba afise amabanga akomeye cyane. Kuri ubu rero biravugwa yuko arashobora gutoroka igihugu na cyane ko bivugwa yuko amatoza nk'uko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye yabandanije ashikiriza amajambo akomeye cyane avuga ko hakorwa amatoza ku bijanye n'ibi bihangange bigira bitatu ari General Prime Niyongabo umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca igihangange nga mu gihugu cacu Burundi, umunyamabanga mukuru umugambwe uri ku butegetsi wa CNDD-FDD. Ibi rero bikaba biriko biribonekeza mu gihugu cacu Burundi mu nyuma z'uko umukuru w'igihugu nyene icubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye amagara yiwe ageramiwe. Vyose rero tugenda tubibashitsa ko mu biganiro vyacu vya misi yose. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaciye afata ingingo ikomeye cyane asaba yuko ubutungane n'ababijejwe abandanye bakora amatoza. Biravugwa yuko hashiriwe ko abagendanira aba basoda kandi bagendanira n'ibi bihangange bitandukanye. Iyo General Prime Niyongabo akaba bavuzwe yuko hariko bashizwe ko bagira baze bakora amatoza kubijanye no mwibanga rikomeye cyane ntangere. Vyose rero twaronse amakuru akomeye cyane tugira ngo tubashitse ku biganiro vyacu vya misi yose, bikaba mu nyuma z'uko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yoba yashiriwe ko inderetsi ziriko ziraraba neza ibijanye n'ibiriko biramukorerwa ko mu bushikiranganje bwa mbere. Rero haravugwa amakuru yuko Gervais Ndirakobuca nawe nyene yobagira agirirwe nka Bunyoni woza ari umushikiranganje wa mbere nga mu gihugu cacu Burundi ari nawe yasubiriye. Kuri ubu rero bikaba bivurwa yuko uyu mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca afise nawe amatungo adasiguritse nka General Alengiyome Bunyoni. Ibiriko biraba mu gihugu cacu Burundi nakamuramaza nyuma yuko abene igihugu dufise inzara, dufise twabuze ibipfungurwa n'ibindi bitandukanye. Abene igihugu bakaba bahejeje guhura n'ibibazo bitandukanye mu gihe ibihanganye mu gihugu cacu Burundi vyo biba biriko birikururira amatungo kandi abene igihugu bari mu bisata bitandukanye amagara yabo ageramiye kumva zuko bafise ubukene atamikoro bafise. Kuri ubu rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu mu ijambo ryiwe yashikirije atakurya iminwa avuga yuko ibi vyose bigiye gutorerwa inyishu kandi bagatanga umuco kuri iki kibazo gejeje imisi itari mike y'ikibonekeza mu gihugu cacu c'u Burundi, ikibazo kijanye n'umugambi wo gutembagaza ubutegetsi. Amakuru rero mu buryo bw'idonido turaza kuyagaruka ko mu bindi biganiro n'amakuru dutambutsa kuri imbonesha kuri yacu yanyu ya Burundi News TV. Ntimuje kure turaza kugaruka tubabwira kubijanye n'ibiriko biravugwa ku mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca imitayi yoba afise mu makungu vyose n'imiduga bivugwa yuko afise idasiguritse itanditse ku mazina yiwe. Kuri ubu rero turi buze kubigaruka ko muri aya makuru akomeye cyane adushikiye amagara y'umukuru w'igihugu nyencubahiro General Major Evaristo Ndayishimiye. Nayo turaza kuyagaruka ko nyene biraca bigaragara yuko umushikiranganje wa mbere yoba agira ahonge igihugu cacu ciza c'u Burundi. Turabigaruka ko ndimuje kurerekana okwengurikira cyane inshuti munywanyi twabanye muri aya makuru n'ibiganiro dutambutsa kuri Burundi News TV. Ntimuje kure iteka umunezero n'ibyo tubipfuriza iyi Burundi News TV.